Kuri iyi si hari ibihugu vyinshi, ariko kandi muri ivyo bihugu ivyinshi muri vyo bifise amoko atandukanye y'abantu. Ibaze nawe aho igihugu ushobora gusanga gifise amoko arenga 100. Ibaze nawe igihugu kimwe kuba gifise amoko arenga 100 kandi bakavuga indimi zitandukanye. Nivyo si vyose bifise ayo moko, ariko kandi hari n'ibidafise amoko menshi, canke ugasanga hariho n'ivyo bita amoko mu bihugu bimwe bimwe, ariko ugasanga abo bantu bavuga ururimi rumwe. Akarorero ni Burundi n'u Rwanda. Ariko rero uyu munsi ntitwashatse kuvuga ku bwoko bw'abantu bari mu bihugu, oya ahubwo nabazaniye ibihugu 6 vyo muri Afrika bifise imigenzo n'imico bitangaje ku buryo bw'uko niyo umuntu abikubwiye kuvyemera bitaba vyoroshe. Nkuko twama tubigenza rero, ico usabwa iyo wageze kuri YouTube channel ni ikintu kimwe gusa, no gufata isegonda rimwe gusa ugakanda handitse subscribe canke s'abone kugira ngo buri uko nshize ko ivideo nshasha uzobe mu bambere bayibona. Naho jewe tugiye kubana muri iki kiganiro kuva gitanguye kugira gisoje, nitwa Kadasobwa n'ivyanditse muri dictionnaire, nkaba ndakwifuriza ubumenye no kubasiriduwe. Abel Uwiringiyimana nk'ibisanzwe niko nitwa, ndagwaye ikaze. Uko nabikubwiye rero, tugiye kurabira hamwe ibihugu 6 vyo muri Afrika bifise imigenzo itangaje itandukanye n'iyahandi. Ariko muri ivyo bihugu 6, ibihugu 5 muri vyo birafise imigenzo itangaje nivyo, ariko nashitse ku gihugu ca mbere muri ivyo bihugu 6 numva nkubiswe n'inkuba, nawe ubwawe uraza gutangara. Muri uru rutonde rwacu rero rw'uno munsi turaza guhera ku mwanya wa 6 tuja ku mwanya wa mbere. Twihuse reka tuje ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga umugenzo witwa Rebru, dusanga mu gihugu ca Mauritania. N'umugenzo wo gutonesha abakobwa bafise ibiro vyinshi, aho muri iki gihugu umukobwa afise ibiro vyinshi ariwe afatwa nk'ufise ubwiza. Mu muco wa bamwe mu banyamauritania, umwigeme afise ibiro vyinshi afatwa nkaho ariwe mwiza gusumbya abandi. Abanyamauritania bakurikiza umuco witwa Rebru bavuga ko iyo umukobwa avutse akiri muto batangura kumumenyereza kurya cyane kugira ngo azokure afise ibiro vyinshi, kuko bobo bemeza ko iyo afise ibiro vyinshi aribwo aba afise ubwiza, maze ivyo bikazotuma umuhungu wari we wese azomuhurumbira hanyuma akifuza kumuresha canke kumurongora. Kubemera uwo mugenzo rero, vyanka vyakunda umukobwa ni ngombwa aregwe muri ubu buryo. Ariko rero kuri iyi si dusanzwe tuzi ko ata muntu numwe avuguruza imico canke akaranga k'igihugu runaka. Ariko nubwo bimeze uko, umuryango uharanira agateka kazina muntu uvuga ko ibi atari vyiza, kubera ko abenshi muri abo bakobwa babikoreshwa ku gahato kugira ngo bazokure bafise ivyo biro vyinshi. Abenshi muri bo bakanabikoreshwa bataraca ubwenge ngo bamenye kuvyanka canke kuvyemera. Uwo mugenzo rero witwa Rebru wo mu gihugu ca Mauritania niwo waje ku mwanya wa 6. Twihuse reka twigire ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 muri ibi bihugu bifise imigenzo itandukanye kandi itangaje turasanga igihugu ca Ethiopia. Igihugu ca Ethiopia ni igihugu kigira umwe mu migenzo itangaje witwa Omovari canke Body Tribe. Uwo mugenzo Body Tribe n'umugenzo utangaje kubera ko iri ni irushanwa ry'ubwiza rishingiye ku kuvyibuha cane gusumba abandi. Mu bwoko bwa Body Tribe bo mu gihugu ca Ethiopia harategurwa irushanwa rimwe buri mwaka, aho abasore bafatwa nk'intwari mu gihe baba baravyibushe cane gusumvya abandi. Bivugwa ko aba basore batoranwa hanyuma bagafungirwa mu mazu yihariye, bagafungwa amezi 6, bakaza bagaburirwa amata hamwe n'amaraso y'inka kugira ngo bazoveyo baravyibushe cane. Iki gihe rero iyo amezi 6 aheze bahora babagaburira amata n'amaraso y'inka, barabarekura hanyuma hakaba irushanwa ry'uwavyibushe gusumba abandi. Iyo rero havuyemwo uwutsinda, uwo ahabwa icubahiro kandi akagira agaciro mu muryango. Ngo ibi kandi iyo umuntu avyihanganiye akamara ayo mezi 6 yose, vyerekana ko ashoboye kwihanganira ubuzima bukomeye, kandi ngo bikerekana ko afise ubushobozi bwo guha umuryango wiwe ikibondo. Bikerekana ko kandi uwo mugabo ngo afise ubuzima atakibazo kirimwo, ngo ivyo bikaba bisobanura ko afise ubukomezi bw'umubiri atagusubirwamo. Uyu mugenzo rero wa Body Tribe niwo waje ku mwanya wacu wa 5. Twihuse reka twigire no ku mwanya wacu wa 4, aho tuhasanga umugenzo utangaje cane wo mu gihugu ca Benin. Uwo mugenzo witwa Vodo canke Vodan. Mu bisanzwe Vodani ni dini rigendera ku myemerere y'abakera, yemera ko mu buzima bwa muntu hariho imyuka, spirit canke imizimu y'abapfuye
ifise uruhara mu buzima bwa muntu. Mu bisanzwe imigigwa ya vodani igizwe no gutura amaturo, gutanga ibinyobwa, kuvugisha imyuka hamwe n'ibindi. Akenshi ibi bikorwa n'abagabo hamwe n'abagore canke abapfumu hamwe n'abarozi, aba bakaba babitwa ababokono. Uwo mugenzo rero wa vodo ngo ukaba ufise akamaro gakomeye cyane kubera ko ngo ubaha uburinzi, ukabakiza ingwara canke ngo bakaronka amahigwe. Ariko kandi ngo uyu mugenzo wa vodo utuma hagumaho imigenderanire myiza hagati y'abo bagabo n'abagore, abapfumu canke abarozi hamwe n'aborohewe ariyo mizimu. Vodani rero ni umugigwa uhambaye mu gihugu ca Benin mu mico n'imyemerere y'iki gihugu, kubera ko buri uko umwaka utashe itariki 10 z'ukwezi kwa mbere hama habaho umunsi wo guhimbaza vodani ku rwego rw'igihugu. Ariko rero uyu mugenzo ushobora kuba utagutangaje cyane niba uri umurundi, kuko niba warize histoire warize ibintu bita guterekera. Nasomye amakuru y'uwo mugenzo mbona neza na neza bisa n'uwo mugenzo batwigishije ko bahora bakora iwacu mu guterekera imizimu ya vyakiranga. Ariko rero bivanye n'ukuntu iki gihugu ca Benin kiwuha agaciro kadasanzwe kuba ufise n'umunsi wihariye wo kugira ngo bawuhimbaze, niyo mpamvu uwo mugenzo waje ku mwanya ugira 4 mu migenzo y'ibihugu bitandatu vya Afrika itangaje gusumba iyindi yo muri Afrika. Twihuse reka twigire ku mwanya ugira 3. Ku mwanya ugira 3 mu migenzo itangaje cyane idasanzwe yo muri Afrika haza umugenzo ukorwa mu gihugu ca Tanzania ariko ugakorwa nabo mu bwoko bw'abamasai. Uwo mugenzo ukaba usanzwe uzi ku izina rya Mohan Rite of Passage. Mu bwoko bw'abamasai bo muri Tanzania no muri Kenya, umuhungu wese yinjira mu buzima bw'ubugabo ari uko aciye mu muhango witwa Mohan. Uwo mugenzo witwa Mohan ugizwe n'ibintu bibiri. Ubwa mbere uwo mugenzo witwa Mohan niwo gusiramura umwana w'umuhungu, ariko kandi abamasayi nk'uko bisanzwe bizwi basiramura umuntu atari uko bamujanye kwa muganga ngo bamutere ibinya nk'uko abandi bo mu ndi bwoko basanzwe babigira. Oya, bo barazinduka mu gatondo hanyuma bakamukeba yumva. Imisore n'abagabo muriko murumva ikiganiro ubwo mweho muciye mwumva ububabare burimwo. Aha rero kuri iyi ngingo bikavugwa ko iyo uwo muhungu asiramuwe imbere y'abantu bose hanyuma ntiyerekane ubwoba, ubwo abazovamwo umugabo azorinda urugo rwiwe. Aho kandi rero ntibiba bihereye ngaho. Iyo ugeze mu bigero byo kugira ngo bagusiramure, ico bakora baragusiramura hanyuma ico gihe ntuba wemerewe gusubira muhira, ahubwo nyabuna ugenda kuba mu mashamba ukabayo wiga kwica ibikoko no guhiga no kurinda imiryango kugira ngo uzovemwo umurinzi mwiza wo kurinda umuryango witwa Mohan canke uwo mugenzo witwa Moran nawe uzokorera abandi bazogukurikira. Nukuvuga ngo rero iyo uhejeje gusiramurwa ucuja kuba mu mashamba ukazobayo igihe runaka kugira ngo werekane ko uzovamwo umurinzi mwiza. Ubushakashatsi rero bwakozwe kuri uyu mugenzo witwa Mohan bavuga ko uyu mugenzo ufise akamaro ngo ko kwerekana ko umuhungu yabaye umugabo w'ukuri, kandi ngo nukumumenyereza gushigikira umuryango wiwe, gutunganya inka no kuba umurinzi nyawe. Uwo mugigwa rero ni umugigwa ukomeye cyane mu bwoko bw'abamasayi kubera ko ngo bituma umuhungu ahabwa agaciro mu muryango. Kubw'ivyo rero umugigwa witwa Moran mu migigwa isanzwe itangaje cyane yo muri Afrika ni uyu mugigwa w'abamasayi witwa Moran. Twihuse reka twigire ku mwanya ugira 2. Ku mwanya ugira 2 turasanga umuhango ukomeye cyane wo uranateye n'ubwoba. N'umugigwa usanzwe uba mu gihugu ca Nigeria, hanyuma uyu mugigwa ukabuzwi ku izina rya Ghost Marriage canke Big Bo. Mu moko amwe yo muri Nigeria canke mu ba Big Bo, umukobwa arashobora kurongorwa n'umugabo yapfuye, ariko akarongorwa n'uwo mugabo yapfuye ahanini igihe abashaka kuja kurongorwa mu wundi muryango kanaka. Aha rero umukobwa arashingirwa mu muryango w'uwo mugabo yapfuye, akabanza akaba mu buzima bw'uwo muryango igihe runaka. Akenshi rero bivugwa ko hari igihe usanga umuhungu wa mushiki wa nyakwigendera iyo ahari ngo niwe akenshi yitaho uwo mugeni, ariko ngo akenshi iyo hageze kuryama uwo mukobwa aryamana n'uwo mupfu aba yapfuye. Ngo impamvu rero bakora ibi bintu usivye ko umukobwa we ngo bashaka imigisha yo kugira ngo yirongoregwe, ariko kandi ngo nabi wabo w'umugabo aba yapfuye baravyishimira kuko ngo izina ry'uwo yapfuye ngo ribandanya kubaho n'igihe aba yapfuye. Hanyuma kandi ngo ibi bikaba bifise n'akamaro ko kugira ngo bagumye ibisigi, aha twovuga nk'imitungo, ariko kandi ngo hakaba harimwo n'imigenderanire myiza ku mpande zompi z'imiryango.
ngo kandi ibi bifise akamaro kanini cyane mu gihe haje umukobwa kurongorwa mu muryango w'umugabo yapfuye akarongorwa n'uwo mugabo. Ngo ibi rero bigira akamaro kanini kubera ko hari igihe usanga uwo mugabo yapfuye ata mwana asize canke agapfa ata mugore asize. Ubu rero ni umugenzo umwe mu migenzo ikorwa muri Afrika. Uwo mugenzo ukorwa muri Nigeria, umugenzo wa Big Bo canke Ghost Marriage, mu migenzo itangaje waje ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere none we wifuza ko hari iki? Imbere yuko tuvuga umwanya wa mbere, ndakwinginze banza ukore subscribe kugira ngo ntuzobure ikiganiro kizokurikira iki wumvirije. Ku mwanya wa mbere rero mu bihugu bitandatu naguteguriye kuri uru rutonde rw'uno munsi bisanzwe bifise imigenzo itandukanye kandi itangaje, haza igihugu c'u Burundi. Nivyo uvyumvise neza, mu bihugu vyo muri Afrika kandi bitandatu bifise imigenzo itangaje, igihugu c'u Burundi kirimwo. Igihugu c'u Burundi gifise umugenzo watanguye kera ariko n'uyu munsi ukaba ukihari, n'umugenzo wo gutwikurura. Gutwikurura ni umugenzo wakorwa kera ariko n'ubu ukaba ugikora ku mugeni mushasha amaze gushinga urwiwe. Uyu mugigwa rero wo gutwikurura kenshi ukorwa ku munsi wa mbere w'ubugeni canke uwa kabiri. Uyu rero ni umugenzo w'akaranga kerekana ko umugeni agiye gutangura ubuzima bushasha mu rugo rw'umugabo wiwe. Sinzi niba ubu bikorwa mu buryo buri digitale, ariko kera ibintu wakunda kubonamwo no kuvuga ngo umugeni yarambara impuzu z'akaranga ariko kandi akaba yitwikiriye mu maso, hanyuma agashigwa imbere y'abagize umuryango w'umugabo, niko guca bamukurako agatambara mu maso kaba kamutwikiriye, arivyo bita gutwikurura. Ico gihe rero baratwikurura ca gitambaro yifutse mu maso, hanyuma kugira ngo bamwitegereze aboneke ubwa mbere mu muryango imbere y'abagize umuryango w'umugabo. Iki gihe rero bamaze gukora ibi bintu byose vyaherekezwa n'indirimbo, imivugo, hanyuma kandi bagashiramwo n'impanuro kuvyerekeye ubuzima bw'urugo. Rimwe na rimwe rero ico gihe umugeni yaraheza akerekwa nk'ibintu bitandukanye bimwe bimwe byo gukora mu rugo. Aha twovuga nko guteka, gutunganya ivyo mu nzu n'ibindi vyinshi. Mu bisanzwe gutwikurura bisobanura kuba mu buzima bushasha ku mugeni, ukaba umukenyezi w'umugabo no kwinjira mu muryango mushasha. Ibi rero vyasobanura ko kandi yahawe amabanga mashasha, bigasobanura ko kandi yagiye ku mugaragaro mu muryango yagiye kurongorwamwo. Gutwikurura rero ni umugigwa w'agaciro kanini cyane, vyerekana ko umugeni yakiriwe mu muryango w'umugabo. Umuhango kandi warafasha mu gutuma umuryango w'umugabo umenya umugeni wabo mu buryo bwagutse. Ngaha rero aho dusoreje ikiganiro cacu, aho twariko turavuga ku bijyanye n'imigenzo itangaje yo mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika. Ariko muri ikiganiro c'uno munsi tukaba twagarutse ku bihugu bitandatu bifise imigenzo itandukanye kandi itangaje yo muri Afrika. Birashoboka ko hari iyindi myinshi ushobora kuba uzi. Bishire muri commentaire niba wifuza ko tuzobivuga ko hanyuma. Jewe twari kumwe muri iki kiganiro, nitwa Abel Wiringimana nk'ibisanzwe. Ndagushimiye wewe twabanye kuva gitanguye kugira gisoje. Imana iguha umugisha.